amazina ni Dr Peter Taratara, nkaba nserukira imbere y'amategeko Association Burundaise des infirmiers mu mfunyafunyo abi. Hanyuma kucyo mwabajije intumbero y'uno munsi twariko turagira inama rusangi iyo icyo bita Assemblée Générale nk'uko tubisabwa n'amategeko atugenga muri stati yacu. Dutegerezwa niburi rimwe mu mwaka kugira inama nkuru nk'iyo. Hanyuma reka ntanga umuco gatoye kuko kenshi barakunze kumbaza ngo none ngo wowe ngo docteur ngo userukira gute aba infirmiers. Jewe icyo novuga nuko jewe sindi mu médecin, jewe ndi docteur kubera nagize doctorat, ariko nanje ndi mu infirmier. Mwabonye ko mu nama nk'iyi turafise ukwinegura, kandi ukwinegura n'ibintu byiza. Icyo cyashikirijwe n'umusaje femme, ariko aratanga insiguro ku ngorane zimwe abasaje femme bashobora kuba bahura nazo. Ariko natwe nk'abayifirimiye muri rusange umwanya nk'ubu mu manama nk'aya turashobora gukeburana tukinegura. Rero haba muri Association Burundaise des infirmiers canke n'igihe tuzoba twaronse iyo ordre des infirmiers de sage femme, mu bisanzwe akarusho nuko muri ordre harimo akarangamutima k'abavuzi canke abainfirmiers. Ni mu ntumbero rero yo gukurikiza ko karangamutima k'umwuga wacu tubona ati iryo tegeko ya leta ariyo twita ordre des infirmiers de sage femme ribonetse, tuzoba dufise umwanya mwiza wo gukurikiza akarangamutima k'abavuzi. Ni kuvuga ko mu ntumbero yacu nyamukuru yo guteza imbere amagara y'abantu mu Burundi, turazi neza n'abantu barabizi ko aba infirmiers n'abasage femme bafise uruhara runini. Nibo bakira abagwayi, nibo batunganiriza ibyo bakeneye byose batarashika ku médecin. Rero nimba hariho utunenge nk'utwo, twebwe nk'aba infirmiers n'abasage femme turabivugana, turabiganira. Utunenge nk'utwo rero muri ordre tuzoza turamenya uko bigenda. Erega muri ordre hariho n'amategeko n'ibihano birimo ku muntu yigenza nabi, umunyamwuga yigenza nabi, ivyo birazwi. Rero ntushobora guteza imbere amagara y'abantu canke kubahiriza mu ntumbero yo kubahiriza umugwayi. Umuntu yigenza nabi arabibazwa canke arahanwa. Ivyo biri mu karangamutima n'amategeko agenga abavuzi. Kuri ivyo vy'iryo tegeko nyene bisaba kugira ngo abaforoma n'abasage femme bashobore gukora nyene bazwi. Mbega imbere vyari bimaze gute? Hari ikintu kitakimeze neza mu mutima uno musi tuyose cayirikije? Mbega hoho abanyemwuga barumva canke barabona inyungu? Nivyo tuguma tuganira kuko erega na mu bindi bihugu abantu bariganako. Mu Burundi rero twasanze kubera twabaye mu ngorane nyinshi, twaciye mu ngorane nyinshi, ico kintu c'itegeko rigenga umwuga canke cubahiriza umwuga w'abayifirimiye n'abasage femme turagikeneye kugira ngo ivyo utwo tunenge twavuze dushobore kumenya ukuntu tutugenga, kuko itegeko ni itegeko. Twavuze ko rijana n'akarangamutima. Rero ivyo vyose ni inyungu, turazi ko hari inyungu. Umwuga wose wiyubashe uragira amategeko awugenga. No kuvuga ko hariho ku ruhande rw'abanyamwuga, hanyuma hariho
n'ibintu nyene bashobora kuronka nk'umwuga wiyubashe. Ku karorero nk'ubu mu Burundi umuntu atari umu infirmier cyangwa umusaje femme arashobora kuza mu Burundi agakora nk'umunyamwuga. No kuvuga ko nta rwego rukingira abanyagihugu. Mu bindi bihugu ubwo rwego niko rukingira abanyagihugu. Ntushobora kujya mu kindi gihugu ugashika ukora nk'umunyamwuga nk'umumetse cyangwa umu infirmier cyangwa umusaje femme kubera bafise urwego rumanza kugucisha ku munzani bakamenya ko ari byo ufise iyo formation ufise ubwo bumenyi. Aho niho dukingira abanyagihugu. Uko niko abandi banyagihugu bakingiwe. Abanyagihugu bacu rero ntibakingiwe kubera ta tegeko rigenga uwo mwuga.